banyumve aho bari bamenye ko kuri no sa ku bintu byifashe urukiza rw'u Burundi urupfu rw'u Burundi ruri mu minwe yabo uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza twe tujejwe guhanura izo mpanuro ico zikoza iwewe mugabo je nazikoze nkaziguha tukavugana nkumva ko nazikubwiye akazi kandi nakakoze wewe rero Imana yahaye ati shira mu ngiro kiz'abarundi je ni uzobibazwa Television Tanganyika. rero nk'abahinga rero bakurikirana ibintu hafi dukoresha kujya kwibirete y'umunyeshuri tuja muri cours ati mu biharuro ufisa ngahe chimie ufisa ngahe geography ufisa ngahe tuja muri bya bindi by'ibisho ngo bihibi oya n'ibiciro inflation rero niyo indicateur ya mbere niyo niyo indicateur ya mbere urumva ico gihe yari hagati y'umunani n'ijana na 10 donc hagati y'umunani na 10 sivyo iyo ni inflation yo mu mirongo ubu ni 40% numva ho ico cigwa si sawa réserve de change amahera ari mu biko y'ibihugu by'amadovize yari kwezi n'igice yo gato kwezi n'igice tubishaka kwa mezi abiri gutyo ubu turi ku ndwi zibiri ico cigwa urumva si sawa todo change yagiye ifaranga yagiye itagaciro cyane itagaciro byarabaye hafi inshuro amajana 200 kwijana nico si sawa ibijanye n'ibitoro byamuyobora gusumba ico n'ikindi cigwa ubugira gatanu andetema amadeni yari hafi 40% y'umwimbu mu gihugu ubu ni hafi 60%, 50 amashirahamwe ya leta nkazasuzuma uzabona atera n'izindi atera agira ibibazo gusumba na Barudi cyari shirahamwe tuzi ko rikomeye ibibazo rigezemo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iko twari tubimenyereye umuntu arifuza ka Amstel yahora mu akaryoshe akaba umugani ukaza ugakura no hanze kuno kagiye muri Kongo bagasaza kukaramura muri Kongo akagaruka yindi ku ibijanye no gusura nk'amabarabara yarahari ari karasaza ikibazo investissement ibihugu bija mu byo kugwiza umwimbu niyo habaye revision budgetaire usanga bitera bigabanuka n'ayajamo abafasha ubundi najya bafashisha ubundi nayo mu bijanye n'amaprojet atera gabanuka muri bya bisata bishobora gutuma umwimbu gwiye uburimyi n'ubworozi uravye ibiciro by'ibiribwa bishobora ku mwimbu w'igihugu umwavu unashaka gutangwa kuri umwavu mu kwicenda akawuronka ukarinda shika n'ubatarawuronka mugama yari yagiye muri subvention y'umwavu angana gutya ubutare turyamanya gahiye turabona ico bikubinjiriza igihugu n'amahera buvamo umenye yaciye barukera rugendo tourisme ingenzi gendera Burundi n'ubu turi nyuma ikawa no gushoka hanze biragorana nanke yabaye cyo gushoka hanze biragorana ikawa ugasanga ngo gupompa ikawa kuzana umwavu wayo n'ibiki wapi ibintu byabakera kuri umwimbu w'ikawa wiyongeye bijanye na todo kwa saa uvuze ati vision breke bikarara kugira ijya ntumbero twishikiye umwimbu ukuyongera 15% 15%.
abahinga muka turashari kuri gatatu gashobora kungana gashobora kuba n'ingene abantu biyongera mu gihugu bishobora gutuma n'uwo mwimbu udashobora kuboneka iby'ubuke by'abakenere todo profite wo urumva bico bimaze kwiyongera n'ibiki ico gihe hari munsi ya 50% gatoya uri hafi ni 55% n'abarundi ugiye ntayo byo kurwanya ibiturire by'intwari bereye bimwe bya déclaration de bien byarabaye umugani conflit d'intérêt muri administration iguma kuvuga bya bintu abadministratif aribo batandatu bakora ibintu byose byamaze gucangana ukabura leta hiri ivyo dana ugiye muri sociale ujanye na sociale ibyayi n'ibi by'amarotrete akoze ba leta urabona ingene byabaye ingorane mugani birabo n'abagenda gihuti babemerera ibi ikibazo agashomeri mu rwaruka urabona urwaruka ubunye uva mu gihugu wiruka ruja hanze kubera les opportunités d'affaires amagara y'abantu hagiye by'abaganga ingene bagenda ahandi bagera gute babura imiti kuzimba kw'imiti amaserivisi yo kwa muganga y'indero l'éducation ifatira kuri formation scientifique isubira inyuma ikindi kiriko kirabaza rero jewe ndiko ndaba ko kirasubira inyuma ni instrumentalisation de la jeunesse muri politique gusa kije rero gusongera isi ikintu tugiye kiramari haro formation scientifique iyo usanga nivo y'abana higeze twese turayibona hajemo instrumentalisation politique y'igari ibi byuka abantu batanguza muri politique mu migambwe muki nukuri basha bye kundero y'ugwaruka na moralité gukora no kugira les valeurs basha aho vraiment ubu ho ngo hagira sero ku bya service militaire obligatoire urumva aho vraiment jewe tiko dutaka aho barahagabira kuko ugwaruka arashobora gusubira jewe rero ngene no vuga nyishu ibyo muri politique se niwe ndabigana ko ndabivuga ariko ndabivuga muri solution ko twe mu by'ubutunzi politique tuyivuga ingene influence by'ubutunzi twinjira mu politique twigute politique y'ikirondone by'ubutunzi comme facteur ko twe tuyaboda okay inyishu twe tubona n'ibihe ifatira ku bintu yadere bitandatu bwa mbere ni conscience ya leta n'umugambi uri kumutera conscience ni yanyumve aho bari bamenye ko kuri nosa ku bintu byifashe urukiza bw'u Burundi urupfu bw'u Burundi ruri mu minwe yabo aho uko ibintu byifashe kuri nosa bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anju aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'u Burundi ruri mu minwe yabo ingene bazovyifatamo Imana kandi izoyibabaza 2 nuko accept ko ibintu biriko bitameze neza imvugo bintu ni sawa turi muntu ze kwiyembereza ko abantu ariko baramerwa naye bagira iki byavuga ya politique irakweja boro nabo n'ubuhagarariye ibintu ko biri ibintu ntivyifashe neza meje kubidekiriva mu by'ubutunzi niki aho rero bavyumve
uko utamaze utemeye kugwaye n'uzukira gute vya bindi amarito yafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro vy'abandi ande oro di systeme nibishoboka bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu buryo bwabo bonyene bikunda cyo cyaka gatatu je ndababwiye cakane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambara ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoki kimeze uko tureke kurota ibibazo by'amadovize ngene ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko iturote ngo vision oya tureke kurota ibyo ukunda hariho rero exigence ibibazo bita irusha izo pilier rero nizi hakurikira cyo bigira pilier inkingi ya mbere reforme macroeconomique ico kirangora gusigura mu kirundi mugabo mbandakibona mugabo mu kirundi kikangora no kuvuga amahinduka mu ngene ubutunzi bwifashe ibi by'amadovize ngene bikora amakora atozwa gute politique monétaire yo muri BRD imeze gute ivyo kenshi ni ibintu bivugwa mu bahinga mugabo umuntu acabyumva kumva yuko dualité des échanges kingana gutya by'amakora bikimeze uku singe no bisigura iyi politique y'amafaranga ituma ifaranga ry'u Burundi ritagaciro ikimeze uku ndabe hakaroro muri politique macroéconomique nuko ukuntu par exemple wagura ama dépenses ukadepensa kubyumva ugacubona yuko umengo umukura amahera muri BRB ngo finance development atachafatiye ku gafata pari nka moyen de finance pour la masse monétaire explose batubira ya masse monétaire M1 explose bayita agregat M1 kandi ugi ukaraba mu mashifu uko masse monétaire yongeye biri ampare na inflation kuko abantu hano kugwiza umwimbu bavuga bati oya okay nimba yabuze duhera muri berwe duhe ubutunzi n'ushobora gufatira ku mafaranga atashafatiye ko avuye yakozwe yinjiye mu gihugu cyane ibyo gutoza amakuru ugasanga abaguzi atunga amakuru nakasakisa kintu biko biragaragara ugasanga ahubwo hagutuma bakora bisubira inyuma ikindi ni environnement des Afriques liberté économique abantu bakuri ibintu byuko abanyepolitike baca bivanga mu gukora environnement des Afriques kila secteur privé ngabo usanga aribo baje imbere nitwe turabadandaza turibi amategeko ntakurikizwe kukigirwa no gutungane liberté économique habajamo n'umugambwe kugironke isoko kugira ugiriki ibintu nyene byakajagari kabisa ibo nk'amadovize akaronka bakayabwa bakayabura kiranse de royale bage bakaronka za exoneration abandi ntibazironke bakaronka impusha zo gukora abandi bakazibura muri ibi kotizaya kotizi utakotijibi turi kumwe wamugwiza tungawe genda abagwiza tunga bo hanze bashikira bagasanga nyene ibintu byifashe muri macroeconomie chaka yindi nyingi ni coopération internationale naho nyene babimenye utaja muri coopération internationale Zamaje zimobilize zinjire ari multilateral y'ama banki mondiale amabada basara amareforme kugira igihugu kironke shakora ibindi bihugu byo muri akarira amahera yo banki mondiale y'abihugu amahera sira muri RDC
Darede sinika kuri mu ngwano mukara amahera bayabangite muri RDC amahera bangondi yashira muri Tanzania amahera bangondi yashira mu Uganda mu Rwanda ugashura bakayaza mu Burundi Umurundi kuri igihugu cyawe ukora nta musozi pourquoi kubera iki abantu bari kwaronga muri coopération bararingira iwabo natwe mu gashaza kudutekera ngo ikingo turi kwije turagize gute Nakyo cy'amadovize ashigima kigisubire usanga ari muri yanze batego turakora none ko nabo byambira mama ko ikonomi cyane za fe cyane n'ibyo kuvuga mu mana mbona amadovize ngo yama ONG ngo nibiki ngo yama banki commercial ngo nasubire muri bere gouvernance était contre la corruption d'ibituye na gouvernance ibi byo tugira bishaka none ibi bitakoreye ko hari igihugu cyumva ukiri yindi nkingi ikomeye ni ya senisema y'ekwezi ni yite contre la corruption ngo ibiciro wewe nyimba n'inzo nzo kuzosanga kuva kuri nde muzitandegura kuri nde bose bari mu kodarazi byo nyine bashe bakatiye bose bari kwadandaza ibyo nyine namakura ncanka byo mugamba nta kiba gihindutse yaremede kura mu mugambwe zijamo kandi ikindi rero twoca inama yihuta de force vive itanye bitumye dayise force vive ko acaba ngo ni rero sino barango ni inama ngo y'abanyepolitike ngo bimbira ngene les forces vives transition nuko kuvuga abantu politiki ncabe iki kuya tugire fedo route tarupa ko rw'inzira duterere taruka fedo route igize mu gihugu cyo mu kaga ku butunzi n'ibiki byose ka politiki fedo route inama d'urgence ibi by'ibitoro bibura gute c'est pas compréhensible un petit peu comme le monde ça barabara mati miduga bike muri akarere iburi gitoro de façon viager hari ibibazo bindi Télévision Tanganyika.